Imana yabwicubahiro. Ndaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimana guno mwanya impaye n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ndashimana bw'abavyeyi bacu, apasiteri bari hano, ndabubaha kandi Imana ibahezagire. Haleluya. Haleluya. Ndashaka dusange ijambo ry'Imana. Tudatebeje nibatse ko ntaza gutevya. Tuje muri Matayo igice ca mbere. Matayo igice ca mbere, pasiteri wadufashe. Umurongo wa mbere. Ino jambo niryo nza guhagararako, ariko turaza kwirukanga mu bindi. Haleluya. Ari abantu baryoye kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yes, urakoze mpemuyena. Haleluya. Mutwe w'ijambo uravuga ngo amazina y'abasekuruza ba Yesu Kristo. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi, Dawidi wa Aburahamu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bavuga ngo igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, Bibiliya yanje avuga ngo mwene Dawidi, mwene Aburahamu. Imana ishimwe. Umutwe w'amajambo ico shaka ko tuyagako ni itandukaniro riri hagati ya Dawidi na Aburahamu. Haleluya. Dawidi na Aburahamu. Kumbure uko tuza kuba tuko turajana mu nyuma mu guheraheza uraza kumva ico nashaka gushikako. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo igitabo kidondagura ukuvuka kwa Yesu Kristo, canke mu Gifaransa la genealogie, ukuvuka kwa Yesu Kristo batanguriye hejuru gushika aho Yesu aza ku isi. Bacavuga ngo mwene Dawidi, mwene Aburahamu. Haleluya. Bibiliya yikiravuga ibintu ndakunda ijambo ry'Imana kuko ntigigera gihenda. Iyo ritanguje ikintu haba ari impamvu itanguje ico kintu, iyo rihereje ikintu haba ari impamvu ihereje ico kintu. Haleluya. Kumbure iyo bakora avuga ngo igitabo amazina y'abasekuruza ba Yesu, hari umuntu yakwiyumvira ati kubera iki batatanguye kuri Aburahamu bakavuga Dawidi, kubera iki batanguye kuri Dawidi bagakurikiza Aburahamu. Mugabo hari impamvu. Haleluya. Turi kumwe abantu b'Imana. Haleluya. Twiga ijambo ry'Imana riraryoshe cyane. Haleluya. Ariko hari impamvu ivyo byose byanditswe uko, kandi turatuzi neza yuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ivyanditswe byose byahumetswe na Mpwemu. Si Matayo yavyanditse yiyumviriye n'ivyumviro vyiwe, oya, ariko byarahumetswe na Mpwemu w'Imana kugira ngo ivyo bintu vyandikwe uko nyene. Haleluya. Aburahamu ngashatse kuvuga akantu gato, nuko bugisezerano rishasha ntitanguranwa na Matayo. Isezerano rishasha ari ahantu ritangurira. Two turajana isezerano rya kera turazi neza yuko burya hari ivyagezwe bye vyaratanzwe, nivyo vyarangiye iryo sezerano nyene. Two turajana abantu b'Imana. Hama igihe Yesu avuka ntigeze yidoga canke avuga nabi ivyagezwe, yaguma bivuga neza, kandi birana bivuga neza yuko ngo naje gushitsa ivyagezwe vyose. Haleluya. Imana ishimwe ko dufise umuntu yaje kushitsa ivyagezwe vyose. Haleluya. Hama sasha sinitangurira muri Matayo, ariko hari ahantu ritangurira, uko igihe cyose yabayeho ku isi urabona neza yuko hari ukuntu yagenda. Kumbure muribuka aho sinza kuza turasoma amapassage menshi kubw'umwanya, ariko muribuka yuko hari ahantu yashika mu ishengero ko baradandaza, ntigeze aja mu ishenga avuga ati oya nazanye ngo isezerano rishasha, oya, muga yarakuraho abantu bako baradandaza kuko bitabihwanye nico we yashaka. Haleluya. Ntigeze yidogera ivyagezwe, ariko bivuga neza yuko yaje gushitsa ivyagezwe byose. Ariko umusaraba biravuga neza yuko ngo igitambara cyari kigiziki, cyari kigabuye. Sinzi neza kwivuga mu Kirundi, mugavuga ngo byayigabuye le parvis et le lieu saint. Nyene murahumva nyene mu Bibiliya haranditse. Cyari gikingiye ahera ahera.
ariko umusaraba ikintu cabaye ngo caragize iki, caratabutse. Atavuga ngo tetelestai, vyose bigize iki, birarangiye. Myandi majambo, isezerano rya kera ryose canke ivyagezwe vyose ndahejeje kubishitsa. Haleluya. Iyindi chapitre canke ubundi buzima buratanguye. Haleluya. Ntibitangurana amata y'igice ca mbere, bitangurana n'igihe Yesu yari ku musaraba akavuga ati vyose birarangiye. Ni caremwe igishasha cashoboye kuvuga, cashoboye kuronka opportunité yo kubaho. Haleluya. Alors bikavuga ngo ikirazana abasekuru canke les pères et les grands-pères abo Yesu yakomotseko, iravuze Dawidi kandi kacizana Aburahamu. Mugareka ntangure kuwa mbere yabayeho, kuko murazi neza yuko si Dawidi yatanguye kubaho. Abasomyi babiri turi hano, ni Aburahamu yatanguye kubaho. Haleluya. Aburahamu ni inde? Aburahamu yikura muraba canke ivyo tumuziko, antwa n'umuntu amaze gutonda rimwe canke kabiri mu ishengero, arumva neza cyane amaze kumva yuko umuntu yitwa Aburahamu. Uravye mu itanguriro twasome itangu ice ca Haleluya ca 12 haravuga ikintu kuri Aburahamu. Tangu ice ca 12 kuva ku murongo wa mbere. Pasi dufashe. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Ihamagarwa rya Aburahamu, Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu yanyu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Haleluya. Amen. Ini hamagagwa y'uyu muvyeyi yitwa Aburahamu. Biravuga ngo Imana iramubwira ati, va mu muryango, vajyana hariya hose, hama ndakwereke ugende mu gihugu nzokwereka. Muga ntibihagaraho nyene, ivuga kandi ngo nanje nzoguhindura. Iyo ni Imana ikirabwira Aburahamu, ikimuha amasezerano ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Haleluya. N'abandi bazogira umugisha ku bwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izohegwa. Haleluya. Umugisha. Uyu n'umuvyeyi biriko iravuga, Imana yatangiye guhamagara, iramubwira ati, va ahantu uja ahantu nzokwereka. Va mu muryango wawe, ndakwereka ahandi hantu nzoshaka kutwara. Mugabo kandi ntibizohereraho, nzoguha umugisha. Haleluya. Ikiramusezerana, ikiramuha amasezerano, nzoguha umugisha. Muri wewe harandi wegeye imbere, nzo kwasoma mu gice ca 17, harerekana neza yuko ngo muri we nzoguha uruvyaro rwinshi. Haleluya. Imana yaramusezeranye yuko amasezerano yose ya Aburahamu yamusezeranye ikintu kimwe, yuko muri we hazovayo Yesu Kristo. Haleluya. Imana bw'icubahiro. Kandi yasezeranye kandi yuko uruvyaro rwiwe Imana izoruhezagira. Haleluya. Ruzoba ruri prospere. Haleluya. Tuko turajanaga n'Imana. Reka some itanguro nyene igice ca 15. Dusome kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Hari impamvu turasoma no majambo kugira ngo adufashe. Imana yongera gusezeranira Aburahamu kuzomuha igihugu c'i Kanani. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi riti, Aburahamu ntacutinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami w'Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize? Kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Arongera aterega nta rubyaro wampaye, kandi n'umunyarugo yavukiye iwanje
niwe azotorana ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uyo siwe azotorana ibyawe, ariko uzova mu kara kawe niwe azobitorana. Haleluya. Aho se two turabona ingene Imana igenda iragira iki, irasezerana Aburahamu. Amen. Haleluya. Aburahamu amusohokana hanze aramubwira ati, rangamiza urabe mu ijuru uharure inyenyeri namba woshobora kuziharura, atora urubyaro rwawe niko ruzongana. Yizera Uhoraho abimuharurako nk'ukugororoka. Aramubarira ati, ni jewe Uhoraho nagukuye muri Uri i Bukaludaya kugira ngo nze nguhe iki gihugu ucegukire. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ikiramubwira, ikiramusezerana, iramubwira ati nzoguhe kino gihugu. Hama kandi urabona yuko Aburahamu yavuze ati ngo ega nta kana afise, hari uwundi azobitwara ibintu byose. Ngo Imana yamubwira ati umva, oya si ivyo je niko ndavuga. Haleluya. Je ndafise ico nshaka kugishikako. Imana ishimwe cyane. Hama bavuga ngo Aburahamu aramubwira ati ni je nagukuye. Aramubaza ati mwami Uhoraho, ico menyesha yuko nzocegukira n'igiki? Aramwishyura ati akiri inka. Wait, sibiri inyuma gato. Yizera verset 6 murongo wa 6 avuga ngo yizera Uhoraho abimuharurako nk'iki, nko kugoroka. Aho Aburahamu inyuma yo kumva ayo majambo yose Imana heje kumubwira, aravyizera abishaka umutima, hama Uhoraho abimuharurako nko kugoroka. Imana ishimwe cyane. Hari amasezerano Imana iguha, hama uko nyene wayizeye cyangwa ukuntu kurayafata cyangwa ukuntu kurayakira, Imana ikayaguharurako nk'ugororoka. Haleluya. Uyabura mu mutwe turavuga n'umuntu yashizweho, hama Imana iramusezerana, iramubwira ati nzoguha kino gihugu. Hama nyuma yo kubibwira ivyo bintu navyo iramubwira ati eka mbere hariho nzohezagira n'uruvyaro rwawe, nzoruhezagira. Sonye imbere gato avuga ngo nzoguha abana basi canke uruvyaro rwawe ruzongana nk'inyenyeri zo mwijuru, canke ngo n'umusenyi wo ku kiyaga, siko? Haleluya. Ayo se n'amasezerano Imana ikiraha inde Aburahamu. Mugabo yarahagurutse nigeze yiyumvira. Uravye ahantu hari ahantu Aburahamu yavuze ngo mbere jewe n'imyaka mfise ivyo bintu vyoshoboka. Mugabo Imana yemwemeza, hamara yaravyizeye ivyo bintu nyene bimucika nk'ugoroka. Imana bw'icubahiro. Aya masezerano naho atumvikana canke uko yaravye ukavuga ati ibintu bizokunda cyane bizokunda, uko ari ibintu Imana ikubwira, hama bivanye n'ubwenge ufise cyangwa amashuri ufise cyangwa n'ukuntu ubona ibintu ukungene yuko biragenda, ukatuvuga ati ibintu kumbure reka tubishire mu kazitizo. Ntawe uzi ingene bizogenda, ariko umuntu w'Imana, Imana ifise inzira igihumbi. Haleluya. Aho ibaza yuko kumbure yocisha inzira, siyo Imana yocisha iyo nzira nyene. Haleluya. Nico gituma Aburahamu yacavuga ati reka nihe inde servante, avyara ku muservante. Mugaye sivyo Imana yashaka. Haleluya. Yari Imana yavuze ati umva, muri Sara nyene niyo nzocisha uruvyaro rwawe. Haleluya. Nzogura uruvyaro uce hehe? Muri Sara. Twe turajana. Haleluya. Apana yari umenga ka ashatse kuvuga ati reka naho byanse reka nshishe hariya anye. Woshaka kwita ikorosi Imana. Imana yavuze ati bizocaha nyene. Haleluya. Sara yashyize abamarayika bamugendeye, yavuze ikintu kimwe aratwenga, hama abamarayika baramubwira ati umva Sara, umwaka uza nk'aya mangu uzobwiza iki? Two turajana. Halo. Umwaka uza nk'aya mango uzofise. Haleluya. Haleluya. Ivyo bintu ndiko ndavuga, hari umuntu yigeze kwizera amasezerano y'Imana. Muntu w'Imana, amasezerano y'Imana bugiye iki Imana ikubwiye, hari igihe kiza gitandukanye n'ivyo wabona, hari igihe kiza gitandukanye n'ivyo wari kuriyumvira, hari igihe kiza gitandukanye n'igihe ugezemo.
kumbura ukiyumvira ati ibi bintu bizoshika gute. Wumve neza iyo turavuga Aburahamu shatse kuzana Imana canke ikigereranyo c'amasezerano Imana ikirazana canke yatanze canke yatubwiye. Haleluya. Ariko ivyo vyose hari abantu bizera n'abandi batizera isezerano ry'Imana. Muga abantu bizera isezerano ry'Imana bakemera yuko iryo sezerano burya ari ryo kandi izoshika, Imana ibarura ko nk'uku gororoka. Haleluya. Kandi tota canke impera n'imperuka ivyo bintu biteza gushika. Haleluya. Muntu w'Imana, ico Imana yagusezeranije cyose umenye neza yuko gitegerezwa gushika. Haleluya. Peu importe uko vyogenda, peu importe ibihe vyoza canke bikagira iki, umenye neza yuko bitegerezwa. Imana si umuntu ngo ibeshe. Nese uko ijambo rivuga, Imana si umuntu ngo ibeshe. Nimba ari ijambo Imana ahantu twama dusoma misi yo canke igitabo twama dusoma tuzuyemwo amasezerano menshi y'Imana. Muga muri ayo menshi hari ico Imana yakuvuze ko wewe. Kumbura umuvugishwa araje arakubwira ati Imana imbwiye uko nzokugira iki niki. Ivyo byose avugishwa arabivuze canke n'ijambo canke wowe nyene hagiye wari mu cyumba warumvise Imana ikuvugako. Warumvise ikintu Imana ikuvugako. Haleluya. Ariko hari igihe hagera igihe ukumva ati ibintu nivyo canke sivyo. Canke ivanye ne period urimwo canke ibihe urimwo ukiyumvira ati ibintu simbona neza yuko burya Imana yaravuze canke ntiyavuze. Canke nako ndibwira kijya gihe. Ariko muntu w'Imana izera Imana. Haleluya. Nimba twakwizera amajambo y'abantu burya intaye y'Imana bavuga ngo ni yagaheta. Haleluya. Ico Imana ivuze burya yamigisozera. Nigera ivuga kugira ivuge gusa. Ntivuga kugira ngo yinezeze cyangwa kugira ngo twenge. Ivuga izi neza ishaka gushikako. Haleluya. Muntu w'Imana, ico Imana yagusezeranye wizere yuko izogishitsa. Haleluya. Nimba Imana yaragusezeranye akazi izere yuko kazi ewe apana kuvuga ngo siriko nabone iyo bizosha ngo sifise kuza sifise ngo ndena nande nufise uzo kuvugira mugora afise wo mwijuru yakuvuzeko. Haleluya. Nufise aranga udafise umuntu azogushikanayo mugora hari abamarayika bazotuma bagushikana aho hantu nyene. Haleluya. Dose yakumbure bashaka kuvuga ati reka tuyishire munsi hamiza abandi tuzishire hejuru kubera bakanaka bazena kanaka. Haleluya. Ariko wewe hari ijambo Imana yakuvuzeko iyo nyene ryo zotuma iryo dose yishira hejuru. Haleluya. Peu importe uko abantu bavuga, peu importe ikigarara abantu baba bafise, ico Imana yakuvuzeko giteza gushika. Haleluya. Reka kwiyumvira ngo bizomera gute. Reka kwiyumvira ngo imyaka iranjanye sindava mu rugo sindava kwa papa na mama. Reka kwiyumva ivyo bintu. Haleluya. Niba Imana yagusezeranye muntu w'Imana hari umuntu wawe ahari kandi araza mu izina rya Yesu. Haleluya. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe umwanya bizofata, umwanya n'umwanya, le temps fixé. Abavugishwa barigeze kuza barabazanya avuga ati nigiye nicahe gihe twama tuvugishwa ngo umwana w'Imana azoza, twama tubivuga mwe muhora araza akabushumwa akayitubwira ico gihe kizoshika ryari. Muga ndakunda ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga ngo autant fixé mu gihe gikwiye Imana urungika umwana wayo. Haleluya. Warindira gusa ico gihe nyene Imana bw'icubahiro. Niwe ufise imyaka 90 murazi ndakunda iyo ndiko ndaraba ama genealogy canke kungena abantu bagiye baravuka canke bagiye bara ibisekuruza. Merci. Uravye no mu itanguriro hari abantu bagenda bavuga ibisekuruza nyene vyagiye biragenda n'amajambo burya agoye gusoma kandi agiye tuyasoma twihuta gose muga ico Imana bikiravuga. Urabona neza yuko imyaka yagendira gabanuka. Burya anya Trezor nk'ubu unya yarakwiye kubaho imyaka amajana nk'itanu kandi nkaba ndi umusore nk'uku nyene. Ariko imyaka yagiye iragabanuka. Apana kwiza yuko bizoba ngo bizoshita. Hari igihe kimwe tweze kuvuga n'umugenzi umwe akarambwira ibintu bimwe bizomushikako hama cyambwira ati je nibaza yuko bizoba ku bana banje. Uko si ukwizera. Apana kuvuga ngo bizoba ku bana banje, bizoba kuri wowe nyene. Imana yabwiye wewe ku giti cawe. Umwana wawe arafise amasezerano yiwe ku giti ciwe. Kuko mwese ni mufise inzira imwe. Imana ishimwe. None ko mpagaze ngaho muramaze ko n'umuvyeyi wanje ahagaze ngaho. Ntidufise inzira imwe.
wafise aho imana yamuteguriye nanjye mfise amasezerano imana yanteguriye nyene. Haleluya. Ikintu nyamukuru tukwiye kugira ni ukwizera gusa, apana kwiyumvira ko bizoshika ku bana. Imana yabwiye wewe, ni wewe giti cawe. Ega yaguhamagaye mu izina, yaguhamagaye mu izina ry'umwana wa yavuze mu izina ryawe. Haleluya. Haleluya. Ntiyabwiye uwundi, apana kwiyumvira ngo bizoshika mu myaka iri imbere. Oya, bizoshika muri iyo myaka yawe nyene. Haleluya. Ugihumeka nyene. Imana si umuntu bantu Imana ngo ibeshe. Haleluya. Si umuntu ngo ibeshe. Biravuga muri Abaheburayo cya 11 haravuga abahizi bo kwizera. Ndakunda umuntu umwe, reka nsome ahantu hamwe harangyoheye. Abaheburayo cya 11. Oh haleluya. Hari abantu bako barafashwa. Biravuga ngo gukwizera murongo wa 4 niko kwatumye Abeli aho Imana ikimazi kirutisha Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi, hamwe Imana yamushingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye n'ubu akivuga naho yapfuye. Haleluya. Jimbere kandi umurongo 8 ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yarabikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaja. Haleluya. Ukwizera niko kwatumye abinyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari ciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ivyo byasezeranwe, kuko yari arorereye ca gisagara cubatswe ku mushinge umugezi n'umwubatsi wacu ni Imana. Verset 11 ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa kugira iki? Gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviye yuko iyasezeranye ari yigize iki? Ariyo kwizerwa. Haleluya. Uyu muntu Sara yarizeye naho imyaka yari mujanye, naho yarakuze, yarizeye yuko muko gukura kwiwe miyo myaka yiwe azosama inda. Haleluya. Inda yawe izovuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Iko ndavuga inda sinda gusa y'umwana, mugabo na kijya kintu Imana yagusezeranye cyose kizoshika mu izina rya Yesu, kizoza ku mugaragaro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nigeze araba imyaka afise, nigeze araba kumbure ibihe arimo, nigeze atena konti y'ibihe kumbura arimo. Yavuze ati ndizera icyo Imana yavuze, ndizera icyo Imana yavuze. Haleluya. Sinizera icyo umuntu kumbura akarambwira muri kano kanya, sinizera kumbura icyo umuganga yambwiye kuri ino ndwara cyangwa kuri kino kintu. Oya, ndizera icyo Imana yavuze ku buzima bwanje. Haleluya. Burya ari indwara zitumara ko imyaka n'imyaka. Kubera iki? Naje ndi umuganga, mugaho igihe bitubwira abantu gati iyo ndwara muzobana imyaka yawe yose gushika upfe. Mugara handi hari undi muganga asumba abandi baganga, akubwira yuko burya iyo ndwara siyo kukwica, niyo kugira ngo wicubahiro yakurema. Haleluya. Vyose bivana n'ukurizera. Bose baravuze ijambo, umuganga yaravuze ijambo bivanye n'ivyo yize. Muga hari uwundi muganga asumba abandi baganga, ariyo Mana yavuze ikintu bivanye n'ico yakuvuzeko, n'ico yashaka ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Nahawe guhitamwo, witamwe ivy'abana b'abantu bavuga cyangwa ivy'ubwenge bw'umuntu bivuga, cyangwa witamwe icyo Imana yavuze. Haleluya. Niba Imana yagusezeranye yuko izogushitsa ahantu kure. Umunsi umwe turahano tuko turasenga, umuntu umwe arahaguruka atubwira ati, arabwira ku muntu umwe, aramubwira ati mbona Imana igushira hejuru. Aravuga ati ishira hejuru. Araraba yava, araraba muhiri wabo nta nikinga bafise. Aramubwira ibintu byinshi, mbona Imana igushira hejuru, mbona ikugira ini, mbona ikugira umugwiza, ati mbona ikugira ako kanya nyene aca dutashe ategana aramubwira ati je nibaza yuko abakizwa mufise agacenga mu mutwe. Ndamubwira ati ko eri kiga bro. Agati je nibaza yuko mufise agacenga. None bijya bintu byose yakabibwira jewe canke hari undi muntu yari inyuma yanje yakabibwira, kuko sinibaza yuko ari jewe. Kuko yaba ari jewe nibaza yuko hari umuntu hari umuntu kumbure mu muryango, naye ngo je ntunzi ndakuzi, naye ntuzi yomva ntuzi yo nturuka.
ati none bijya bintu yavuze kwe urisuye ko ari jewe suye kandi inyuma ari umuntu twari turi Mwaro pasteur aramubwira ati je mbona uri indege Imana inyetse uri indege imwaro ushiki Bujumbura afata indege ngo rugendo ni runini ya cyane mugihe Imana isezeranye burya iragishitsa. Haleluya. Apana kwiraba ngo jewe kanaka muntu w'Imana tuva mu muryango wa Aburahamu. Apana nitwavyawe ngo ni apana kwiraba papa na mama canke iyo bava canke baturuka sinzi ko hari yecenda canke oya hajya sihuva amamuko yawe nayo mw'ijuru. Haleluya. Nous sommes héritiers avec Christ. Haleluya. Imana bw'icubahiro. Reka kurabiyuva. Gira mugenza hajya sihomva siyo nturuka. Oya kweli sijya nturuka. Sihajya. Sihajya. Harahandi mva. Haleluya. Harahandi mva. Numbone sukunye harahandi mva. Wo gusare ku mwanya gusa uzoyishura iki Imana yasezeranye. Haleluya. Aburahamu Imana ikiye twereka neza yuko yarizeye. Nigeze atena ko konti ibihe vyiwe. Imana bw'icubahiro. Amasezerano yose Imana yadusezeranye. Muntu w'Imana nimba Imana icyo ari Imana yakuvuzeko izera Imana kizoshika. Izera Imana kizoshika. Haleluya. Iyo two turaburahamu bikira twereka neza yuko hari amasezerano kandi inyuma y'amasezerano hari Imana ishitsa ayo masezerano. Haleluya. Ikintu cyose Imana yavuganye nawe nje kugutangaza kandi ndasenda bikwibutse. Muntu w'Imana narose n'Imana ndabikwibutse kandi reka gucika intege. Icyo Imana yagusezeranye cyose izogishitsa. Haleluya. Nturabe imyaka ufise, nturabe ibigero urimo cyangwa nturabe ikintu uko umeze izobishitsa. Haleluya. Hama twinje mw'iryo jambo turavuga muri Mateka ca mbere. Bacavuga kandi n'umuntu yitwa Dawidi. Gicho swavuze Dawidi tubona igicapo ciki cy'ubwami. Haleluya. Gicho sokora vuga Dawidi tubona igicapo cy'ubwami. Muri Samuel wa mbere urabona neza yuko hari umwami Abisirayeli bisabiye yari umwami wa mbere. Yari Saul. Yari Saul. Baramwisabiye aravuga ati twe turakeneye umwami. Ari bisomye kuri abisoma. Din pa utwenga. Mugabo akavuga ati je nibaza ko na je yabandi hariya nyene naye kubisaba. Twe turashaka umwami atuganza. Hama Imana yabwira umuvugisha ati reka je ndamubaha basi. Mugabo Imana yabwira ati umva ndabwira ibizoba imbere. Uyo mwami azobatwara ukunuku. Byari bikomeye. Mugabo bashishikara bavuga ati twe turashaka umwami. Azofata abana banya bakoresha. Yes, ivyo nitubishaka kuvyo Imana tishaka kuvyo twe dushaka umwami gusa. Imana yabaho umwami wa mbere ari we Saul. Hama mu nyuma y'ivyo kore yatwaye nabi nyene kandi vyateze kumera uko nyene. Imana itivuga ati reka jewe ndabahe umwami uko jewe uwo nshaka. Haleluya. Imana ikitora Dawidi. Usomye muri Samuel wa mbere reka kumbura maza kwasoma muhira. Samuel wa mbere cesa 16 kuva ku murongo wa mbere ushaka kwa 13 urabona neza yuko umuvugishwa yaraje aramubwira ati genda muri inzu hama uturanye hari umuntu nzokwereka usiga ku mavuta. Harazi wa mbere arabona yuko yari mwiza umuhungu w'umboga ari ameze uko nuko agize uko Imana amubwira ati suyo. Amuvugisha arabwira ati subira mpamagara wa kabiri uwa gatatu uwa kane. Haleluya. Imana ibande mubwira ati suyo je nkeneye hari uwundi shaka kurobanura amavuta. Haleluya. Yari Dawidi yakaragiye intama hama Sara muhamagara. Imana icebwira umuvugishwa ati nuyo nyene. Haleluya. Ndiko ndapahafaza amajambo ndazi murayazi. Imana bw'icubahiro. Imana yejeje gutora yeje gusiga umwami azoza kuganza Abisirayeli. Mgegiye cyose Imana ikiravu mu isezerano rya kera abantu bose Imana igendera ishako novuga ibashimangira gogose nuko bafitanye isano n'isezerano rishasha.
nuko hari icyo Imana yashaka kuvuga muri ino sezerano nyene rishasha nyene. Haleluya. Igihe cyose Imana iravuga Dawidi, misi yose uzokome wumva yuko burya bako bavuga ubwami nyene. Haleluya. Cyo tubama tuvuga bivuga ngo umwami azova hehe mu muryango wande wa Dawidi. Haleluya. Hariho umwami yateza kuvuka ariwe Yesu Kristo. Mugabo yateza kuva hehe muri Dawidi, mu muryango wa Dawidi nyene. Matayo akacavuga bino bintu ati Yesu umwana wande wa Dawidi, hama kandi ngo nuwabura mwene Aburahamu. Natanga mvuga yuko igihe cyose ijambo y'Imana kiravuga ikintu, hari impamvu kiravuga ico kintu. Dawidi muraza kumva igituma ndiko ndamuvuga. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Biye nihenze mu gutangura kuvuga mwene Dawidi, kandi nihenze mu guhereza mwene Aburahamu. Ivyo vyose vyasunitswe na Mpwemu Yera, kuko Aburahamu tubiravye kuva mu itanguriro niwe yatanguye imbere yuko Dawidi abaho, siko gabantu Imana. Hama Dawidi araza, uravye muri Matayo nyece ca mbere, Dawidi ntunamubona mu maverse ya mbere, mubona hirya gato. Ariko hari impamvu Imana ishimangira igatangura ku kino kintu ati Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Haleluya. Haleluya. Kumurenzi wandiko ndarangiza. Hari impamvu Imana yifuza yuko ubanza gushira mu mutwe yuko Yesu ari mwene Dawidi mwene Aburahamu, apana mwene Aburahamu hama mwene Dawidi. Kuko hari abantu imbere yuko manza gushika hano, igihe cyose Matayo igihe yandika no majambo, hariyo concept canke hari kwiyumvira yari afise, kandi uko kwiyumvira urakubona neza. Tusome muri Matayo 6:33. Haleluya. Pastor adusome Matayo 6:33. Aravuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Amen. Haleluya. Iyo batanguje ikintu bagaheza n'ikindi, nuko ico kintu kiba gifise important cyangwa kiba gifise priorité kanaka. Imana bw'icubahiro. Yesu mwene Dawidi, impamvu Matayo yatanguje ico kintu, nuko Imana yifuza yuko imbere ya byose witwara ikiki kwanza ubwami bw'Imana. Haleluya. Ntiwitwararike ibindi, imbere ya byose witwarike ubwami bw'Imana. Hama ngo ibindi bizogira iki? Ibindi ari Aburahamu, amasezerano ya Aburahamu muzovyongerwa. Haleluya. Sivyo bitangura Imana bw'icubahiro, sivyo bivyimanze mu bwami bw'Imana, sivyo Imana yifuza yuko yobanza kuba. Kuko ari igihe iyo tuje mu ishengero tuza twifuza kumbure ayo masezerano yuko ashika, tuza twifuza kumbure yuko badutera intege nkuko mwejeje kubatera intege mu vya mbere. Haleluya. Kandi vyari ivyo, kandi nivyo nizi jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ayo masezerano azoshika mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko ivyo bintu sivyo vya mbere. Haleluya. Sivyo vya mbere. Ivya mbere ngo twitware iki? Ubwami bw'Imana. Yesu Kristo mwene Dawidi. Yesu Kristo yo karamuvuga, ntibatange kuri Aburahamu, ntibatange ku masezerano, ntibatange kuri wanda ashitse amasezerano, batanguye ku muntu yagize iki? Yazanye ubwami. Haleluya. Witwareke ubwami bw'Imana, witwararike ubwami, witwareke kwanza ubwami. Igihe kimwe nageze kuba ndi mu bihe sinakera kwanza, hama ndiyumvira ivyerekeye n'ubuzima muri ibintu tuba turacamo jewe nyene n'umuryango. Hama ndavuga ati bino bintu twe twizera kweli nivyo canke sivyo? Ndamara n'igihe ni testimony n'intangiko ndabashimira Imana bw'icubahiro. Ndamara n'igihe mbere numva umengo no gusenga, reka tugende buhoro n'Imana.
ko je nama mvuga nama ndayivuga mugabo ibintu none nibyo cyangwa sibyo. Allo gateka tugende buhoro n'Imana parce que ntawe ubizi gatena Imana kutabishitsa ibintu ndiko ndasaba cyangwa kutabishitsa ibintu two turasaba bizoshika ryari. Mugabo ikintu cyagiye kuntangaza ni igitabo kidondagura kuvuga kwa Yesu Kristo mwene Dawidi. Muraca mbwira ikintu cyamubwira ati umva banza yitwa apana ivyo vya Aburahamu ivy'Imana yagusezeranye Imana yagusezeranye bice mu amasezerano yahaye Aburahamu sivyo kuye gushaka umutima. Jewe sinazangwe n'ivyo gusa. Ivyo sivyo priority wanje. Ivyo ukuravuga sivyo priority wanje. Tekereza. Peti tekereza. Haleluya. Sivyo priority wanje. Jewe shira imbere ubwami kwanza bwanje. Ivyo kurashira we imbere hama bikubuza gusenga cyangwa muntu Imana harige hayende period ushaka kubamo. Ukiyumvira ati kumbure hamwe no wagayika gusenga Imana yoce vyishura. Urakanga Imana wewe. Ega ntatera bwo wigirira Imana. Ati no wagayika gusenga Imana yoce bona yuko egira nkeneye. Yoshobora guhagurutsa amabuye akaza guhihimbaza. Yoshobora guhagurutsa amabuye akaza guhihimbaza. Haleluya. Imana ishimwe. Yoshobora guhagurutsa we nawe toyihimbaza, we nawe toyisenga. Irafise minwaye yo kwihimbaza yonyene. Haleluya. Iriyuzuye, irinengesereye nyene yonyene, iriyuzuye. Hama ico gihe ndiyumvira ati ndamara igihe vraiment ntasenga. Bigatoya ibintu bitegeka guhinduka. Muga papre ino jambo ndaryumvise avuga ati okay urakoze kumpana no kumpanura. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ririho kugira ngo riduhane idutoze indero. Ari igihe tubabaye indiscipline. Igihe ubaza ko mpagaze ngamba ndumuntu ari ku kumurongo. Ari igihe tubabaye indiscipline Imana ikadutoza indero biciye mu ijambo ryayo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Bivuga ati banza witware ikivyo ubwami. Ivyo vya Aburahamu ivyo nasezeranye Aburahamu ivyo nibiza bikurikira. Banza witware ikivyo ubwami bwanje. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Miraheje mvuga kino kintu. Imbere ya vyose reka kwiyumvira yuko ibihe canke ibintu kuracamwo bizobuza ko Imana ishitsa amasezerano. Oya. Haleluya. Ni Imana ishitsa amasezerano. Mugabo hirya yo ubanza uduge imbere ya vyose, imbere y'ikintu cyose. Ni Imana yifuza yuko witwararika ivy'ubwami bwayo. Haleluya. Mvuge kino kintu ndangiza. Cherche d'abord David avant de chercher Abraham. Rondera Dawidi imbere yuko rondera Abraham. Imana ishimwe. Nizeye ko mwumvise Dawidi wariwe, nizeye ko mwumvise Abraham ushatse kuvuga wariwe. Haleluya. Rondera ubwami imbere yuko rondera iki ayo masezerano. Nimbo utonda ngaho wibaza yuko Imana ishitsa, Imana ishitsa. Yes izoshitsa. Haleluya. Muga Imana irifuza yuko wirukira canke ikintu ca mbere kigusunika kuri yo aba ari ubwami bwayo. Haleluya. Umuntu Imana izogushitsa kure. Imana izogushitsa kure. I know David kandi avyize Imana izogushitsa kure. Ariko irashaka yuko dabo banza kwitwara iki ivy'ubwami bwayo. Turashaka guhaguruka.